Guterera amata aho hambere vyari ibintu vyubashwe kandi vyari bifise n'ukuntu bikorwa nk'uko bivugwa n'umukurambere Ndizeye Christine. Nukuvuga waricara ukaramvya hanyuma ugashira nk'iyindi mpuzu isanzwe ku bibero kuko haba umwanya munini wo guterera ayo mata kugira ngo amata n'amavuta bitandukane. Rero byafata umwanya muremure ku buryo no ku bibero usanga hashushe. Rero nico gituma bafata naho wicaye wambaye izindi mpuzu urashirako iyindi kugira usasire igisabo. Hanyuma rero ugaheza ukagumana wagumana umurindi umwe mu kujana imbere n'inyuma kugira ngo ayo mata n'amavuta ntibigume bidwangadwangana. Ariko iyo bigumije mu nzira imwe byaraheza bikaronka umwanya wo kuvangurana. Hanyuma wumvise amata n'amavuta waravyumva mu maboko yuko amata ariko ariceka ku gice co hejuru, maze rero ugaheza ukagerageza ukanyungusha buhoro buhoro ukanyungusha. Hanyuma ugaheza rero ugasuka ugacuranura amata ukayacuranura mu vyakunze mu nkongoro. Nukuvuga hariho utwatsi bita ishonge twamera cane cane mu micamo y'imyonga. Two twatsi rero tukaba twari dufise ukuntu dufise umengo hari kutwoya. Rero kwari kugira ngo anamata naho aba yasimvye ku gisabo yashoboye gusimba azara yahanagura. Ego aye bakita integerezwa. Iyi ni integerezwa bakakazinga neza bakakaboha kugira ngo gashobore gupfundikira ico gisabo ntikijemwo inkungugu canke ngo hagiremwo n'udukoko tukijamwo. Kubaterera amata mu bido naho ngo biva ku kubura ibikoresho vyabigenewe, ahandi naho hakabaho no kutagisonera umuco. Agasaba ko hobaho n'inzu z'akaranga boza barigishirizamwo urwaruka. Ibikoresho vyagiye birakena sahariho hose. Hari ivyatsi vyita imihiti kugira ngo vyame ibisabo, ushobore kuronka ibikunga bivamwo n'ibisabo, si hose. Hanyuma n'ingene abantu bagiye barananirwa no gukurikira integuro y'ingene bategura ivyo bikoresho, vyagiye birahinduka. Bakumva yuko ibikoresho mvamahanga bije mengo nivyo boza n'ingoga bikabakundira, canke n'ukuntu abantu batagisonera iryo banga. Birababaje yuko tutakironka ibibanza ndangakaranga tuza turerekaniramwo imico y'abakurambere. Ego iterambere ntawe ryanse ry'ingene bategura amata y'ubu, ariko ico nosaba nuko hoba ibibanza bimwe bimwe tuza turagira ibicaniro, ibiteramo, hanyuma tukereka urwaruka ingene aho hambere ibintu vyari bimeze, kugira abantu bagire ico basonera, bamenye icabaranga caranga Uburundi n'abarundi n'ivyo bakoresha. Ntibibaze yuko ibintu vyose vyavuye mu mahanga ari vyo vyonyene vyo gusonera ari vyo vyari bigize igihugu cacu. Amata mu kuyaterera barayavyinira, kikaba cari ikimenyetso co kubaha ico gikorwa.